Ya jewe kandi abantu nukuri bampora kuvuga ukuri je nama mvuga ukuri umwe wese yako mwanamke sio rafiki yako attention yani weye ni weye nao tunakula nao tulala nao lakini jua so ndugu yako kandi na makosa na habari umugore wawe mwaragize mariage kujya mugasinzira mu ijoro byamijisho rimwe ribona ikintu no hanura umuntu agiraje kurongora ikintu ca mbere no mubwira nti wizigire umugore wawe na gato ico ca mbere ica kabiri urarikanura ugume warifyuye uri kumwe n'umugore wawe amasaha yose ica gatatu yani ntuzomuha uburenganzira agombe yani atake kujilinganisha na we mnyumba usimpiyo nafasi oya gusa alije hari sindababeshe hariyo kayigeze kunshikira mu buzima mapenzi titre mapenzi hamwe niyumvira ati jewe ngira niyahuri. Okay, hello my people, welcome again on CyCy TV. Turasuye kandi rero kurabaramusa cuti namwe bagenzi ba CyCy TV tubifuriza amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. So my name is Ali, inyuma kamera turi kumwe na Kante Boy. No musi rero is a special day turi kumwe n'abantu novuga yuko bariko barakora neza muri industry ya entertainment hano iwacu i Burundi, bariko barakora ibintu bimeze neza cyane. So uno musi rero tukaba twabazaniye kugira ngo tuyage ibintu byinshi bitandukanye. Nibaze yuko ku bantu bakurikirana cyane urubuga rwa YouTube barabakunze kubabona cyane. So reka rero ndabegere ndabaramutse n'abasore batavyorosha mugabo bakunda gutwenza. No musi turaza kuyaga ibintu byinshi tumenye kahise kabo duhereye ku mukuru wabo gushika ku wanyuma. Kuri ubwo rero turabakunda cyane mugumane natwebwe kuri CyCy TV kugira ngo tuyage byinshi. Kuri ubwo rero turagusavye wewe ugishika ubwa mbere kuri no channel ukore ico bita subscribe no kuvuga n'ivyandiko bisana rouge, hanyuma umaze gufyonda ivyo vyandiko bisana rouge hariho urukengero ucaruza ucurufyonda ko kugira ngo uzoze uraba uwa mbere kugira ngo uronke ibiganiro tuzohora tugushikirirako. So reka duhere iburyo turi kumwe nande njewe mu ntunge gatoya sinzi uko ndashobora kubatahura aba bantu. Reka ngaruke gatoya muri kahise aba bantu n'ababofre banje ariko mugabo kubera ko dusanzwe turi muri career imwe navuze ntireka je nanje ndabarondere tugira ico tuyaze n'ababofre kandi twatanguranye kuva kera. Reka rero ndabaheba baramuse kwanza ubwa mbere yuko tuyaga ebura kintu cyacu cyose. Kuri ubwo rero sinzi ko ari butoyi sinzi ko ari bukuru ari ngaha mu ntunge. Butoyi n'uyuhe muraba butoyi ari hi BUTOYI acha kumvunjisha sema shemeji yangu ni wapi mwao ndio sea ni shemeji lakini sasa ni huyu ni wewe para kumita mizina vuga ati nuzenya bavuga umukazana kirundi ciza bavuga numukazana mu kirundi ciza bofre ni mukazana cyangene wanamuitaje wanamwita umuntu muramu vuga baza muramu gocha basi muramu wanje ninde mura nisa voilà nisawa butoyi amakuru ya meze neza uragumye si cyane bambwiye yuko ari ugwaye byari byagenze gute ntuzi yuko umuntu ujyarega umuntu wese agendana ingwara nyine mu mubiri mugabo umeze neza umeze fresh ndashima kuko nafashe imiti ndashima yego no kuvuga wewe uri butoyi ni bukuru. Hanyuma hari iburyo turi kumwe na Mutama Gerard ni umwe mu bantu bamenyekanye cyane mu bantu bakora ico bita reaction kuba sani no kuvuga yaragenda akagira utuntu twiwe dukona konyi hamaramenyekana gose. Kuri ubwo reka nawe tumuramuse tumuhikaze ubu rero akabari areba bari nawe twovuga yuko ni CEO canke Chief Executive niko tuvyita urantunga nini henda ntuhavuga ati urumva niwe asanzwe arongoye Mutama Gerard official. Reka tumuramuse ragenda baramukije amajewe nitwa irakoze na Jibu ariko aba benshi bakabanzi nka Mutama Gerard. None kubera iki bakwise Mutama Gerard canke niwe wagize oya Mutama Gerard ndibuka kera hariho comedy nigeze kuba nkina hari mu mwaka wa 2018-17 hariho comedy nakinye iyo comedy ndayikina ndumutama ya uyu muhungu bukuru acambwira ati ebana sasa wewe ngaha muri comedy ucuza kwitwa Mutama Gerard mu ncamake bukuru niwe yari kurasha iryo zina niwe yari indashe
kuva uyo munsi rero Yaramugema. gushika ubu bacha bandanya banyita Mutamagerari. Mutamagerari je dusubiye inyuma gatoya je ndibuka yuko natanguye kumenya Mutamagerari muri ikindi media cyari ikintu nyabaki ikindi media nshobora kuba ntibuka ico kintu uko icari ico nshobora kuba ntibuka icari ico ariko gusa nyene ego twarigeze kuba twaraciye mu vuye gutega basho muri ico kindi media ego none ego atarakabanga nkumbura ashobora kutubwira mbega aho bahabaye ihe impact canke ihe ngaruka kugira ngo Mutamagerari mbese n'abagenzi biwe bari basanzwe bariko barabikora neza ko yakira gihe mwari ko murabikora neza usivye gusa yuko ntihari bwabeho ikintu twovuga kumenyekana ariko mugabo mu bantu bariko barakora ibintu vyiza kandi bisukuye kandi ibintu biri mwakenge ndibaza ko byari mwari murimo hoba habaye ikibazo kugira ngo tubabone mu kindi media muri ico gihe hamace duswe kandi tubabone muri Mutamagerari. Okay, ikindi media ni group niko no bivuga yari group twarimo twebwe ifise nyeneyo ariko natwe twakora nk'abakozi biwe ariko kandi icoba cyaratumye ubu tutakiri muri ikindi media twebwe nka twebwe ntituba dushima ko twobivuga ariko bo abo twabara dukorera bararikuriye kuvuga icoba cyaratumye tutariyo twebwe ntitushimye kubivuga mucamakere mwebwe ni muri bantirumve yego urumva baye homme polygoriste nje ndibaza rero muragerageje kumva CEO wa Mutamagerari hanyuma ino ibubamfu bwanje naho turi kumwe no bita ZBD je n'umuntu novuga yuko naje ari mu bantu banyespie cyane kubera ko arafite comedy ziwe yisangije ndabasavye bakunzi ba CyCy TV musimbire kuri Mutamagerari murabe hari urutonde rw'amavideo mbese no gukora amavideo menshi asukuye kuko uri kurarabana image bakoresha ntabwo ari image isanzwe ku bantu basanzwe bamenyereye gutandukanya quality ya image barabona yuko atari image isanzwe kuri ubwo rero reka tumuramuse gato nawe nyene yongere kandi kuramusa abakunzi ba CyCy TV turakora mu KGZB ego meze neza niho kubera kibakuse ZBD iyo zina kubera najya cyane kubera wajya cyane nukuvuga ZBD cyagisomwa kimwe bita ZBD eguruma iri ntajyo ni ndari guhaye abantu gusa basanzwe twahura mu restaurant cyane n'uyu mutama bukuru uyu kubera ko niwe numvise ngo ni ware no mabana ukuru ntashobora kabisa anyways kabisa ZBD twe turashaka kumenya izina ryawe avuze yuko ari abantu bari muhaye bahurira mu restaurant natubwire neza uko byari bimeze tubwire byagenze gute mu restaurant narajya cyane ku buryo nyene restaurant cyanyirukana ngo uburyo bashobora kujya nk'isahani nk'umunani izo nkeya abandi muhira mu buzima busanzwe ngwaye munda narabivuze ngwaye munda ibiro 6 by'umuceri n'ibiro nka 3 by'ibiharage hejuru ubu mba ngwaye mucyamake nk'ubu haraje umuntu akavuga ati jewe ngira nsheta amafaranga ngaha n'amaburiburi nk'ibihumbi nk'ijana agaca ashira ngaha nk'ikiro kimwe cyangwa ibiro 2 by'umuceri n'ibiharage wo kubitaho ibiro bingaye bibiri hapana kwante Kenya tumbo umva inzoka ndiko ndazihenda mimi nakula unakula sana no muri baranyirukanye okay reka tugaruke gatoya hanyuma rero reka ngaruke kuri shemeji wanje novuga shemeji wanje ariwe bofre wanje bofre pore sana kwanza ku bintu byabaye niba bintu novuga yuko byarababaje abantu benshi sawa nta kundi twari kubigenza mugabo ko byabaye reka tubishimire Imana hama ikindi naco kigira kabiri kubera ikiwe uriyumvirana ikihe kintu cyatumye kino gihe mukundwa cyane nikihe kintu kiriko kiratuma mukundwa cyane kuko uriko uraraba posting za kera n'izubu ntabwo ari cyo kimwe ubu mushize ku ikintu kirarabwa cyane nukuvuga kiba gifise recommendation nini ya gose ubu uhoba hariho ikintu nyabaki mu system mwakoresheje kugira ngo ibintu bigende nkuko je ndibaza burya ku muntu wese aciye ubwenge novuga ati ajana nibihe burya uriga abantu bo kuri YouTube urabiga hamukabona ati aba bakunda ibi rero ibi ndimwo ndashobora kubireka hama nkagenda muri ibi bakunda rero nous avons changé nos idées uromba turashanje nyene ibintu byinshi bitandukanye ndibaza abantu barabibona kugira ngo
tubatake bien hama ndese nuko na kipaji kinachangia kipaji ingabirano na nyene irimo iyo ngabirano rero je niyo ngomba rero kumenya ni kakanu kantu do specialite mwongezamwe mu ngabirano zanyu kugira ngo ibi bintu bitebe bikundwe cyane. Nagira ndakubwira ikintu kimwe urashobora kuba uzi gukora ikintu sivyo ariko ntugire ingabirano yo gukundwa. Urashobora kuba uzi kuririmba cyane ariko ntugire ingabirano yo gukundwa. Hamakaza undi muntu aririmba amahopa agakundwa akagira abafana benshi. Ico ndokire kipaji cha kwanza ni kupendwa na watu. Ingabirano ya mbere ku isi ni gukundwa n'abantu. Sikumenya ikintu oya ni gukundwa n'abantu. Okay. Je ndakeneye kumenya reka iki kibazo ndagitware kwa Mutama Gerard. Mutama Gerard ninde yo bari creator creators ya comedy zanyu ko ndabona zirabasaba ubwenge bwinshi ko urabona yuko uko bukeye uko bwije niko haza idea nyinshi mbega ninde yo ba create tuno tuntu. Twebwe ikintu Imana yadufashije muri timu yacu twese buri muntu arashobora kwandika, buri muntu arashobora kuyumvira comedy, buri muntu ngira twanga kajagari ngira no ku directinga bose ngira babizi urumva ariko no kuvuga director sanzwe ari inde mugabo director turafashanya na Nuruzaji ni cameraman wacu yego hama twebwe mu bisanzwe umuntu akrea canke azana idezi z'ibintu dukina n'umwe wese gusa iyo umwe azanye ide abandi turicara tukayiyumvirako tukaraba nimba ari cyo umuntu yongerako akacongirako nimba ari cyo twokurako tugakurako mugabo buri muntu wese arazana ide y'ikintu hama tugikorerako. Okay reka rero tuje muri cyo twokwita social life no kuvuga ubuzima busanzwe ko turiko turabona nga turana umenga muracara abasore bakiri batoya mbega nihe ntambamye mukunze mwahuye nayo muri kino kiringo mwariko murakorana uvuga yuko mwari kuri top on trending. Ubajije wewe mbajije wewe nyene jewe ntarakwishura ikintu na kimwe ngomba kumenya ashali mu majambo yose gisigura iki mu majambo yose ashali uno musi novuga yuko iki kibazo uno musi journaliste ni jewe sawa no kuvuga ni wewe nwashaka kumbaza urampamagara kuri Mutama Gerard ikibazo erega wewe ukura tubaza natwe turari kuri kukubaza suko najibu hari umuntu wumviriza witwa Ali ibn Daud uwo muvukana yitwa Juma Jux sasa ashali yavuye hehe tubwire en toutes lettres bagyumve donc ashali ni zina rya ash yes muri mu gwahugu ururimi rw'igicarabo turumvikana sawa nacho antuka na mazina abiri yagiye hamwe yubaka kino kintu sawa ampedomo no kuvuga Ashura and Ali bacha bubaka ico kintu kimwe bacha bubaka ashali sawa ndibaza yuko ico kintu cyatahuritse kandi nusuye kumbaza umviriza yemene data umviriza na password ya YouTube yake nozo kutambika kendo bana hana babuza mwese ibintu byo kushirikisha abagore so bizuri none kubera iki none umugore wanje jewe nivyashika nkarongora nukuri azorabona ninjira nsuma nsohoka ngenda ntazomenya ikintu canje na kimwe no kubera iki atazobimenya rero ko urugo rugizwe n'abantu abimenye kugira agira ikiko yaje kumvira gusabana none nk'ubupfuye we ntubona yuko byo cyabigenda akagira gute mfuye hama abakobwa barihenda cyane kuki watotangura gufa none umugabo wanje ufuye nzosigara gute we ni wofa wose ukatanguliye we erega mwese mutegerezwa gusharinga ibintu bibiri muri babisiko umwe akagire bana jamabanga yanje amabanga y'umugore wanje ndayazi amabanga y'umugabo wanje ndayazi kuburyo mwapfuye umviriza wewe umugabo urekuriye kumenya amabanga y'umugore wawe umugore wawe ntari kuriye kumenya amabanga wowe sawa ndakwemereye nanje ikibazo ho kiri ne dufate nk'ubugiye kugura nka parcela siko uraguze parcela ahantu ukayigura madame ntavyatsi nukubaka nkubaka nukubaka ukubaka ntacimita undi mugore madame atabizi bishisuka ninkuka kuninkuka urumva icari ngo kati kiro sawa none we numva ko cibukana ntibababizi je nama ndabona abantu baragira mariage bakubakana hari nabo bishika bakakana cyangwa akaguisumu abakobwa urabazi araguisumu kafa anabakiana na mali amaze kuvyara nk'abana batatu ufise imari unamwandike bya ashali oya mugabo je nibaza je nibaza yuko wireserve ariko je nibaza ko wireserve sindo unamficha bitu ikibazo cyane nagomba kubaza
ego birashitse rero murahukanye wewe na alisema ni nani Ashura Ali na Ashura birashitse barahukanye iyo YouTube itaenda kwa Ashura au kwa Ali urakoze kumubariza ico kibazo mu ncamake iryo onovuga yuko ni sirno si sawa ni sirno ryari riri hejuru muhivye indani je sinibaza kwa bizi iyi ni technique yiwanje atubeshe rero subiri ametudanganya kumbe hari utuntu rero n'umugore wawe atazi uze yuko asiza kumenya amabanga iwawe yose umviriza uzo tuntu twinyegeje n'utuhe uto tuntu twinyegeje na kamodo pass twahejeje umviriza ico nashaka nakimenye Ashura ahari hose amenye yuko hari password atazi umugabo wiwe azi rero bakunzi ba Shali TV no mutipe aba basore n'abakomeje bene data mubabarire n'ukuri kw'Imana urana ingene bari bantwaye akote neza na neza kabisa bari bahindusa abashunalite cyane washaka ndaguhe mic oya jewe kandi abantu nukuri bampora kuvuga ukuri je nama mvuga ukuri uyu umwe wese yako mwanamke so rafiki yako attention yani weye ni weye nao tunakula nao tulala nao lakini jua so ndugu yako kandi na makosa na haba umugore wawe mwaragize mariage kujya mugasinzira mu ijoro ryamijisho rimwe ribona anaza kubabwaka gucoma takisu ijisho rimwe rigahumiriza rigasinzira uru ruhande rurasinzira uru rukaguma rubona ukuboko yikaguye wakina Samsoni walikufaga sababu ya wanawake ariko je wanawake ndo alisababisha ivyo sindabishikira nini kuko ikintu cyose ico nzi n'urukundo kandi ikintu cyose kibaho mu migambi y'Imana hari zaga shobora kureka umukobwa ndamuzanye mba nzi uyu mukobwa akwiye kuronka ibi ana haki zake mwanamke ndani sasa siwezi kumnyima haki zake mwanamke kwa sababu ya hivi na hivyo mapenzi aka Katoyi jewe umukobwa terezo kumenya ibintu vyanje byose kandi niwe azobikonorora kuko niwe muntu wa mbere muhanuzi wanje wa mbere ali tutaragenda kure wewe rero ukuntu nzoguhana tuzoca dusangira ibintu byose amandabe ako karenga umugore wawe azohonyoza mu bintu dusangiye je na wewe nuyu tuzoca dusangira ibintu byose amandabe ukuntu uwo mugore wiwe azozana amazuru hama weho bure umwanamke wako atajua kontrole vitu zitatu iwawe iwanje ni umugore mani ivyo ntibyo kunda nibyo iyo fumu vuga ati iwanje iwawe ni ya mama canke ni ya grand frère aba bantu hari ibintu bama bakonfond urumva twebwe aha turi harabandi kugira papa wacu baragize mariage barabizera abavyeyi biwacu niyo mpamvu twakuze mpako mama biwacu baratandukanye n'abakobwa b'iki gihe umuhungu nani hari umumama wakera yisiga icambere ndagwa hari umumama wakera yisiga mu korogo umuhungu ni oya oya mbere ndamuhaye ubu n'abahungu namwe murawisiga twache wa mama nako nyene ngo muri size ka mukorogo oya nabo bukuru nshaka ambwire ikintu bakora ubu abakobwa kera batabikora urazi ubuhimbiri bwari kera abubu sabizigirwa abubu ni bisuma abubu arashobora no kukwica Samsoni haizi imyaka ingahe ujya mugore wiwe yishe Samsoni haizi imyaka ingahe ujya n'uwici gihe gusa yaje hataragera yavuze hataragera mugabo ni wi career yiwaje ni cyabagabo babo wicinjana ciwacu gusa nimba udafise confiance n'umugore wawe basi nta confiance ufise n'ubuzima bwawe ndakurahi sazi uyu yo kagwaye mapenzi agwaye mapenzi ya kisuri suri murumva rero mu ncamake aba n'abahungu babiri bamahasa ariko mugabo ntibigera bahuza kuko ikintu cy'urukundo ntituhuza kabisa ntimuhuza kandi uyu numva ngo niwe Vaide wo mu Buhinde India ya kusini yefu no kuvuga yuko mu masaha 28 afise amasaha 23 yo y'urukundo jewe ubuzima bw'iwanje mfise buri muri parti zitatu hariyo parti y'urukundo y'akazi ni amasengesho parti zitatu no kuvuga parti y'urukundo y'akazi ni amasengesho muri y'akazi harimo parti zibiri hariyo gukora akazi no kuyumvira akazi rero nari mu kazi nariko niyumvira akazi mba ndi mu masengesho nari mu masengesho mba ndi mu rukundo reka wewe uvuze uko uri muri zitatu weho gute jewe nuko nyene mugabo iyo y'urukundo ni parti ya mbere niyo kuryama nduhurura umubiri ya kabiri y'amasengesho ya gatatu y'akazi igihe tutari umviriza tutari ku kazi canke tutari gusenga uyu abari mu mapenzi mugabo jewe mba njyamye
urumva nta mwanya ufise kuko twoca dushwana we nta nuzega nta muvayide ufise umuvayide n'umuki ico kibazo naranse ko mukimbaza umustomi ico kibazo naranse ko bakimbaza kandi uramufise wewe uramufise sikia musore na mimi shemeji yako kama vile n'umunsi nyine nshunda muri biki wanyu sha aho twoca tubipfa n'ubujama bwo cya buhera sawa bakunzi ba Charity TV nibaza yuko ibintu bimeze neza nubwo ariko ashaka kuntwarino sawa deba rero uno munsi ni deba ikomeye cyane sawa mugabo bari bashaka kuyinjiramo reka tuyinjiremo neza uno munsi barakubwiye bati toyi nako kuru nurongore sawa nurongore nikiye kintu hanura umuntu agiraje mu rukundo kurongora ikintu no hanura umuntu agiraje kurongora ikintu ca mbere no mubwira ntiwizigire umugore wawe na gato ico ni ca mbere ica kabiri urarikanura ugume warifyuye uri kumwe n'umugore wawe amasaha yose ica gatatu yani ntuzomuha uburenganzira agombe yani atake kujilinganisha na we mnyumba usimpiyo nafasi mlinganisha yani mfanye mtu wa kawaida kandi ikindi kintu ntuzomwereke yuko mukunda ntuzomwereke faiblesse ziwawe none ko umukobwa iyo utamwerese yuko umukunda gantuze weya iyo haje undi muntu icanyuma mwereke yuko umwanya wari wo wose ushobora kumuha divorce akatayi wabo aho rero bila kosa yani umwanya wari wo wose nkuko par exemple anzaninja harimo umunyu mwinshi takufukuza wende kwenu najivuye byumva gute ivyo bintu oya uyu bukuru nyene ari ibintu avuga ukumva kumengo yarasaze mu bisanzwe sasa ivyo ugo aho woba ubatse kugira mu urambane no mujyagagure urumva ikintu atacishobora urakireka urumva je umuntu yoba ashaka kurongora ico no muhanura nuko yoraba neza yuko uwo bagira bubakane amukunda amubaha wanasema ajitina kumjali kwa kirundi ni aje yo kumwitaho nta bindi ivyo umaze kubona umuntu amugomba kubakana afise ibintu nk'ivyo nta kibuza ko mwobana kuko urumva umuntu yuba twe je narinzi yuko bavuga ngo umuntu yubaka kugira girene urugume oya apate utulivu sindo wanasema maana unaona twe tutarubaka atuja tulia sasa wewe uguma wirukana lakini ukioa unapata utulivu sasa rero urumva unavango ya kufuliwa rero uronse uwo mwubakana akaba afise ivyo bintu je mvuze nta kibuza ko mutogirana mutokubaka aba bose bazofa nka ba Samsung reka je mbaze ntuze yambaze Zebede hino Zebede we yihoreye Zebede je ndashaka weho iki kintu kivuze ko kwiki ico kintu cyose nkamshaurikira ico cyote kubera ubuzima bw'abubakanye je ntabwo nzi sindagira mariage ndashaka ko naza kamshauri bana gira mariage akasanga wa mugore batwaranye ni hatari ni gasheshe mu uracari mwana 12 ndashaka mwana muto usingahe ubo 10 nanye sindayikwiza neza none kumwana w'imyaka 10 afise akayistoma gatoya mugato twatumvise ko kurya ibiro 12 ga muhungu iyo myaka 10 ngira niyo mu gitsina mugabo munda ni nka 50 nakubeshi Ntamajara kubye gute hari ibindi bintu bavuga umenga no musazi ntamajara ni pe mukono kwanza mu ncamake rero bamutware mu Rogente aho si wazima mugabo ibyo namanda babwira bazobe baraho umunsi nzobibuza undamaze kumufata ahantu nti warunana bebe nakwambiyaga yarigeze ukunda umukobwa imakamba hari iwacu arakunda umukobwa hamwe isi yose ibimenya ndaguhaye iminsi itarenze 30 nukuri ndakurahiye ku izina ry'Imana aba bose barabizi bambeshutse ndamubwiye ati ndaguhaye iminsi itarenze 30 uyu mukobwa azoba yaguhevye yababikonye ndabwira butoyi Imana yiwe yose nuko Imana yacimuzana CyCy naho byatanguye mu ngorane akoyoko ironkera umwana w'imuyinga yabaye muri Vaidehi abatoya koyoko mugaba yatarabaruko yarafise ubwo bwantu twamita Chikinoris twari tunagisa nukuvuga ubu abantu barashobora kubatandukanya tujya ni kurujya ni to uyu ni wa muhungu yasara kubera urukundo uyu nani bukuru ntibamwita muto umaze kumuhanura cyasubira ku line muca munoso kandi murasa mugabo kwa CyCy kandi mbona aratanguye gutumurongo nivyo Tushatumunigamo yatanguye kuta gute tushatumuniga ubazana kuta gutumurongo kumukunda cyane CyCy umwanya wose amakol iki erega ni urukundo gwiyongera ntuze weye ninde yaguhenze ni urukundo gwiyongera ikintu kimwe ari umukobwa ntashobora gukunda ngukubera umutelefona cyane umukobwa ntashobora gukunda ngukubera umuha amafaranga umukobwa ntashobora umukobwa atagukunda batagukunda